nguko uko intumva zigarariza abazitwara kandi ziri muri leta ariko ababatwara bakababwiza n'ubusa ariko rimwe na rimwe ibyo ntabwo byama biberera uyariko arasinyira mu kirabo akaba ari Serge Hatekimana chef de zone wa Buterere uyu nawe akaba ari karabikora aciye kubiri n'amategeko ubona ko n'abari karasinyira atari abarundi ari abanyamahanga izina ari karasinyira ugerageje kuriraba rikaba ari ryo witwa Mireye Kondoro Kanku biboneka ko atari umurundi kazi uyu nawe akaba ari karamwemereza ubuguzi akaba hari mu kwezi k'umunani mu mwaka wa 2022 nkuko bigaragara kwa kano kareresi yafatiwe mu kino kirabo ariko arasinyira ubuguzi bw'amatongo ibyari byarabujijwe n'ubushikiranganje asanzwe akukira bw'intwaro hagati mu gihugu uyu mutware akaba akomeje kuburagiza abene gihugu mbere akavugwa mu ihonyangwa ry'amategeko ahahohotera abatwara akabatwaza inkoni y'icuma mwarabyumvise mu kiganiro cacu giheruka aho uyu mutware yavuzwe mu mabi atandukanye y'ubusuma no kunyagira amatongo y'imfubyi n'abapfakazi mu makarite atandukanye agize zone Buterere asanzwe aramutswa makinogi uyu mutware akaba afise amadosiye muri parake zibiri zose ziri mu komine Kukira komine ya Ntahango parake ya mbere akaba ari parake ikukira sentare nkuru y'igihugu ya Ntahangwa ahafise amadosiye atari make nkuko tubikesha mu masoko yacu akorera muri iyo parake ahandi afise imanza zitari nke zoba zababa mbere izishika 10 akaba ari muri parake isanzwe ikukira sentare subira mu imanza nayo nyene ya Ntahangwa ga mu gisagara ca Bujumbura Sergio Hatekimana abene gihugu yanyaze bakababazwa n'ukuntu atita ubutungane kandi bo badasiba kubwishuza bakibaza nimba ubutungane bumukora ko bugasha canke nimba hari ibindi yo yitwaje kugira ngo ashobore kubahohotera bagatangazwa n'ukuntu ibyo biriko birashika mu gihe mu gihugu cy'u Burundi abategetsi batandukanye yaba umukuru w'igihugu cyangwa umukuru n'amashinga amateka mbere n'umushikiranganje wa mbere bose birirwa barasemerera bavumera bati amategeko ni yubahirizwe kandi akurikizwe bakibaza ukuntu abanse kwita ubutungane babwegera ku nguvu ariko we akaguma yigira utwiningi mu gihe abo yahohoteye bobo batubitse uwavubi ibyabo yabasahuye nabyo bikaba byaragiye mazima yongo ariko akaguma yidegembya mu gihugu nk'u Burundi ubutungane n'izindi nzego byose biri ku kivi ibyo kandi bikaba biruko mu gihe akomeje guhohotera abantu kuko abanse ko abatwara ibyabo akoresha inguvu byanka byakunda bikaba byaragaragaye aho yagiye atuma abapolisi hirya no hino bagakubita abantu no muri rijoro ryakeye ryo kuri uyu wa kabiri ushira wa gatatu genekerezo rya 18 rishira rya 19 ndamukiza uyu mwaka wa 2023 umukuru wa karitiye ajanye n'abapolisi batatu avanye ku izone witwa Evariste akaba yagiye muri serie ya gatatu agakubita abene gihugu ibiguma bikaba ari byo bigaragara kuri bo kandi akabikora akabananya yidegembye ntaco tuma atidegembya kuko na shebuja mutuma nawe nyene akomeje gukora amabi ariko ubutungane bukamuraba utwiningi bukamurabira mu mazi uyu mutware akaba yagiye aravugwa mu bihe bitandukanye ariko ibyo avugwamo byose bukaba ari ubusuma gusa nkuko mwabikurikiranye mu kiganiro carenganye twakoranye n'abene gihugu bariko bararira batakambira wese yogira ico abafashije kugira ngo amatongo bagiye baranyagwa akagurishwa n'uyo mutware n'abashefu de quartier kugira ngo bayasubize mwarumvise ko hariho naho basanzwe bakorana atabikora wenyene kuko ububisha nk'ubwo ntabwo yo gukora atambe yirorera adafite amushigikiye